Kuko batubishira mu nzu maga imyaka yose ngo tuza ko barondera iwabo tukabashira mu nzu bane baturondera bakadushira mu nzu urumva rero uri waburicaga urindira uzo kuzana umugore 2045 aho nande dufise avanye kigabo ndacakize kofi uco bavuga no Famba nande dufise byo basanga natahura yuko tuba turi mu film none ubu abarundi batangiye gucahura ubuzo komantere zaragabanutse basanga n'umuntu ni posting amarugo bakoro akomanze ngo Famba nande Mfise mufama mu gikure muri yo filme nande Mfise je character yanje ni okubura indero kuvurugana gushwana ninye ndi serie nivyo byo usanga je nageze kina filme ndi serie ibi urumva ya serie yo baswe dabisho ari character bampa ugasanga nibijanye no kumeze nuko nyene uvuze ati ngo Famba no mu boss ari muri biro avuga ati ngo kije wese akunze amayaga TV murahora komeye je sawa ko mubibara ameze neza cyane ndashimira haba muko mubimenyereye ni Cycy kuri micro tukaba twabazanye kandi mutumire tubagira kubabwira ko tubakunda cyane namwe bandanye mudufasha mu kugira subscribe like partage na commentaire kugira ngo mutubwire kungene ibintu bimeze rero uno tubafite umutumire mutume adasanze umusore abikwane nda cyane tutarandiriye reka tumuhe ikaze twakiriye urakomeza bashima nitwari mu tsakunze amayaga TV mongera mu bidandora ndabaramukije abakozi amayaga TV hama twitwa Famba Samba gishimira gifunda gifire kuma umusore wa Kugongo Gombe rero ndakorera mu cyala cyane pape de ne matiti mose kandi ndakayishimira Rwanda sura tonzi bihe kabaye no nk'abahatsi sibira ibyo byo kuvuga ibyo gutwara umwanya ko bitora ubona tugiye byara gutwara umwanya gutwara bitora kugira mufate iyo presentation buri muntu so n'akazi kiwe afise akazi kiwe atwara nuko na presentation yawe urayifise buri muntu afise intro yiwe nare fati dineri rero misamo fati dushaka rero ujye wafashe umutwe mba nibyo gusa wafata umufyonzi w'ibihere niho ibyo tuvuze Famba avuze hamba ubyononye uvuga umufyonzi w'ibihere cyangwa umwatasi uko bica bihwana uko nicaye nyene n'impumi bica bihurira na nyene direct uvuze Famba arakantu gaca kabura kuko tubibona turi kumwe na Famba ko mugira benshi ko nige zina mafuzi atugeze tumabagare ubushazi bihe bega Famba ninde akunza ko iki mu buzima busanzwe Famba nakagabo kimbwa karaho ni buri muri no mwaka bagahaye uburongozi bwo kurongora abagabo bose bimbwa mu gihugu no hanze y'igihugu abagabo bimbwa uwo muzi ko ari umugabo wimbwa wose ndina murongo umugabo imbwa nahameze gose wowe umukobwa cyangwa ari abagore bazababwiye babwira umugabo umugabo wimbwa undi mugabo wimbwa rero bababwiye nje mba na murongo nje ndongora abagabo wimbwa bose mu gihugu no hanze y'igihugu we kugira ndavuga umugabo wimbwa abayakoze ahubwo abagore iyo mvu mutuma mwita abagabo kandi abagabo bimbwa mwikura he ubwo baba buhaye abagore namwe babarabe neza kugira ubwenge umukuru bakakugutanga kuba abimbwa babikuye kuki jean basi nuko zijya ngeso abagore bababwira bagamura abagabo bimbwa zijya ngeso kuko iryo jambo rivuga amaze kubona ingose yiye zijya ngeso rero baba bakoze abagabo bimbwa ngenda zikora fois 5 ya kandi bifite yo kuyivuga imbere y'abantu imbere ya TV zijya ngeso z'abagabo bimbwa bakora ngenda zikora fois 5 bivuga yuko ninjye mba ndabakuriye nkaca ndabarongora tugiye kuri umukuru w'abagabo bimbwa bwawe ntatubwiye hayoma nakahe kazi kawe mu buzima bwa misi yose n'icyo uri kurakora jewe akazi kanje nyene abantu basanzwe mu nyandika filme no kina comedy no kuririmba na zima isi cyane ahubwo bityo nakanashiremo cyane kuririmba byo byose cyane uko cyane abantu bamenyereye mu kina filme na comedy ayo makazi nsanzwe nkora pari y'ibyo nakazi kumekanishe gushira amafilme ku modoka bya mekanike tu n'ibyo bimusanzwe nkora sanda bikora mu buyenzi ko niho nakuriye niho muhera
mbega twumvise ariko ukina amafilme mbega iyo ideye wamenye ryari kufise iyo mpano byatanguye ryari watanguye gukina ryari yatangiye kumenya ko mfise impano ya filme muri 2007 natangiye kumenya ko mfise impano yo gukina filme nibyo bakubwiye cyane nibyo navukanye nta muntu kugira ngo urafise impano yo gukina filme ni comedy ni ikintu mvukana nibaza kubesha nta muntu wigisha gukina comedy wewe kugira utwenze umuntu kandi akwigisha babiri bagikoya comedy ni ikintu mvukana ariko filme ni ikintu filme ni ikintu no utari umukinya filme ko bakakwigisha ari amashuri bigisha simulation so ariko comedy ni ikintu mvukana cyo nta mu comedy atavuganye comedy niyo mpamvu wari mu comedy atavuganye comedy usanga twenze ibintu by'uburofu nibajya abantu usanga batwenze ibintu bitavaho bivana ako mu comedy usanga hari abantu benshi batanatwenze ushatse umenya umuntu ukora mu comedy wegera bajya abantu bakuranye mu bwana kwababaza bane ufamba mu bwana yarameze gute n'uco umenya ku comedy byo bwapfa cyangwa vurikira umuntu nyene yakora mu comedy inkuru zose ako mu comedy ukisanga ukuze ifise ibyano mushaka mu comedy wo mari imyaka cyane utatwenza n'umuntu ahubwo wakubona nk'ikijuju ogutora ubwoya haba bega watanga gukina niho wamenye ko ufise iyo mpano utangura gute kugira ushike mu Ihuriro TV canke muri 2007 nanjye kirakana nyene so aho mvuga yuko niho natangiye gutahura rero ibyo ndimo niho naciye nahora nwaga mu baro bamfata abantu twakoranye bakuru kuri jewe bamfata bakumara ahantu bakora amaklebe konje nakuri mu Rugombo niho navukiye kuko ko mu Rwanda no muri Kongo kishi baranura bakamara muri Kongo bakanishinga amatiyatri nikirakana bakanwara ahantu arabacira amahera abantu barahantu bakangutira bagakubita amasho je nabizi nabitahura bivaye kaje gasanga bize amafaranga nje ngabona magaze mande y'abantu navuga amajyamo bagatwenga kumbe ko baca amahera so nza kwisanga nje maklebe rangi ndabona mademi 2011 niho naje kugutahura neza ko mfise impano kandi niyo kwikorera none cemfata umwanya ndavuga ngende mu mahanga ndavyiga none avuye nganje ngenda muri Kongo ndabona yala navyo baramenye bizo bafilme baracari hasi cyangwa kanje mu Rwanda ngenda muri Rwanda Kigali aho bitwa Nyabugogo ara amashuri yigisha mu cinéaste biga nayize y'amezi irakurindi ndavyiga maze kuvyiga birankanca ndavuga mu Burundi ariko mu Burundi barugura amashuri ya filme aho bita mu Rugombo ngo amashuri ari mu tipi yaje ava muri Tanzania abagizi yitwa Dula arugura amashuri ya filme turiga turabona na certificat muri 2012 rero niyo ncambo nayo yuko rikamanuka ibijumba ruguru naho nuko naho cyane mu Bujumbura singaye Bujumbura ndapambana atogwa n'abantu batandukanye ba DJ Pro bande amativi atandukanye aranora TV ya nyuma meruka kuba ndimwo yari ZM Classic TV ZM Classic TV nino manager wa Ihuriro ndabona ko Fisimano acarana makonze gukina filme imwe yitwa Babalao yasabye ko nza gukina na gasore twari tunaye ko nyina n'umukobwa w'umutoza kwipi acara turagena za debut kino filme twarakinye episode imwe ubuzima cyo gutangira ngaha uvuga ati ngo je narinzanye no barandondeye turakora ndibaza navuze mu ncamake kandi mu bitaho yego biratanditse baba kuva kwa be hariya batunga kuri umwana hama urazino murakorana batangura amaklub n'indi pavot hama urashika urindushika muri bagusaba yuko mwatorana hama bega sanze ukina comedy umuntu aravye ibikina asha ego kwe biratengeye mu buzima busanze Famba harashaka byabishikaga shavura twisunza ibintu horukina tukaraba ibintu gira omega nyene namenye umusazi kuko ndurira kwa gasina kwatsi ko ari bijya by'ubusazi oya si by'ubusazi nakaje mu bisanzwe kandi apa yakaje umukomedie wese aba afise ishusho y'umusazi kimwe cy'utaho kuko turi kuramo ubwenge nago twenze umuntu utabanze kwikura mu bwenge uri kuramo ubwenge ufata nk'umusazi kandi kajenye kwa umukomedie we muhindishije umufata nk'umusazi baravyemeye nje ndavyemeye ariko abandi bavyemeye uko nje nje ni umusazi ariko ndi ku kazi kiwanje ariko apari y'akazi nje ni umuntu muzi mu mushinga nawe se
umva ubundi bugafata hege yose urashobora gufata usaya nyene mugati urya mu ntoki hamwe Shano umuhato kumenya kuri wewe jewe n'umuntu ndi seri abantu tubanye niko nje nakunda kubona abantu benshi naga cyo barafite ibintu muri ako ndi abantu banzungutse ugaruka rubikiye nje swati nabo tubana n'abantu bakorana barazi ndi apare ya filme afise ubundi buzima ndi umuntu uzuka ngo kurondera umuryango umuntu mpambana nk'abandi ndi umuntu nicara mu bandi umuntu usanzwe cyane Bega Famba célibataire canke mugore no shira mu nzu ko batugushira mu nzu maga imyaka yose ndiko tuza ko barondera iwabo tukabashira mu nzu bone baturondera bakadushira mu nzu urumva rero uri iwawe uricaga urindira ubuzo kuzana umugore 2045 2045 ultime 2022 fatti 2023 2045 urumva iyo myaka yawe segezo ushaje ukwanze imyaka je mfite imyaka 26 uva icyo gihe ufisiga nafise ma 40 kombi 47 niho witeze kudara basi nk'ubu hageze na mugabo afise 45 usanga kandi acara umujene yego none je ndonge muri iyo myaka none nk'ubu wewe no guhanura ngo nzana umugore muri iki gihe mugore babago yavana nare nk'ubu kuko jewe nakuze nzi yuko umugore umwe n'inyoko umugabo umwe niso naza nkama kuzana umugore ngagushira mu nzu buri munsi uzugwana n'abandi bakobwa ngo Famba ukora mvanga ubwo je sinobura kuja hanze tu sibura mu star niyo kamere y'abahungu nta muhungu akunda umukobwa umwe icyo nikibahuje umuhungu akunda umukobwa umwe ninje mba namurongorera uri umuhungu akunda umukobwa umwe n'inyoko n'abahungu mwahindutse musigaye muri abantu menga ni tatra tugiye kujya filme wakinye ni filme ibyo byose uhenda Jojo n'abandi nyene Jojo umva no yagusohoye bari kumujya mu mbega bigeze ukabesha umuntu ntibiba bishika nk'umuntu mu buzima busanzwe ugasanga umuntu akazi shaka imikuru ari neza iyo filme nk'akina bijya bintu umenga nyene abantu bayifata minga ose ayo benga ko santimetre none kenshi abarundi saba kwanza n'abarundi twabarundi n'abantu bataratahura filme cyane akubera ko batahura pole ugasanga hari umukiri wa filme urakina filme wisha abantu swati wakina filme ufite umufumo ugacuca ahantu abantu bakiyumvira yuko kujya wisha umuntu muri filme usanzwe uri umwicanyi so burya ari ubuzima bwa filme bujya buri muntu asanzwe abaye uvuga ati ngiye kuba nkina kujya shwanyira abagore biki bijaganya mburugana muri ubuzima mbaye none kandi uvuga ati niho hamwe uzombona nk'iya filme banyishe tuwemera baraye ejo kawe ukiruka utabwenge ufise mu mutwe so ijya ni filme apari ya filme ari ubundi buzima tubaye icyo kintu bataratahura abarundi n'abarundi gusa kuko ibindi bihugu ko batanga filme kandi uburundi nabwo uko bagenda butaha kera nora nyina filme ya Mario kuko erore bari bamaye muri Mario gushikura niyo kuri ndero no kuvurugana sinubaha umukuru sinubaha mawuja niyo erore bari bamaye so vuga ati ngo ninje ndavyiha ngo mbashaka gukina guti no nuko filme bayanditswe ngikeneye ko nyina kujya usanga kera rero Mario gitangira naca mu bantu wehe cyaki burandero nande ufise no kwinjira mu rugo rw'abantu gusaba amazi we nande ufise n'amazi twubukije nk'uyu muntu ubwenge bwe uracitse baratahura basi ukibaza nk'umuntu dupfuye kandi wasanga ari uruntu dukunze nyene wewe nande ufise avanye ikigabuna ndacakize kofi ucavuga no Famba nande ufise byo ugasanga natahura yuko tuba turi mu filme none ubu abarundi batangiye gutahura ubuzo komantere zaragabanutse wasanga n'umuntu ni postinga Mario ko bakoro akomanse ngo Famba nande ufise ngo Famba mu gikure muri yo filme nande ufise ikintu gikuze ko yanditse kugira aho umufana comment byo bari kijuju umutwe abatavye afise neza ko umufana azi filme azi ibyo ariko araraba no comment ubwo buro bega ba ara nk'ubu onye bashaka kugira bashaka kwandika filme ugasanga hariho scene y'umunyene mu pato doshika bakakwiyumvira nk'uko bivanye na juste ukuntu nje n'umupato cyabara bakavuga ati gasene nakabura
ariko baravye bakabona ati Famba ibyo byanwa si byo patron cabangura nko na patron bise bya barahari ariko uravye Cycy bo myoseni nyene baba bamu bo burakuyiba gosha urumva bwawo ikina apa yuko tuzi kuri umukomedi jewe narigeze ku boss ndazi character za boss ukuntu babayeho bamahise ni boss vimano bikura neza kandi ubizi waranya kuko boss ndiko ndabujamo kandi narabuvuye ubu ndi hagati na hagati ndiko ndaja mu boss kandi narabuvuye ubu ndi hagati na hagati beganane usandura umukomedi bega nk'ahantu bize mwishuri ntibakunda kugwara ngasanga uri kuragwara mwishuri shanje mu ishuri vimano mo byananye kuko harageze igihe nditaho ndavuga ati none nje umuntu yiga arondera ubwenge kubera atabwa afise niyo mpamvu yiga kugira ngo ariko nje mba nkabugendana nkawurarana ubwenge ndabufise none ndiko ndinga ndondera iki nacenda biva oje biyo agarukiye maganga nje nagarukiye sinibuka neka nagaruke nko mu sinibuka ndibaza ngo nagaruka mu 30 40 amashuri cyane ega yiwanje yaratandukanye na yiwanje Jefferson amashuri yiwanje nizi no office yiwawe basi amashuri basi yiwacu basi wikomfort nka twe yiwacu nko muri fondamentale canke muri primaire nagaruke muri 47 zero kuranja ngege sikanda aho niho wica wewe yumvira yuko umuntu ariga gushika muri okay hari mu wa mbere primaire c'est ugaheda primaire sixième kaja muri secondaire ha ukaduga kuri kaja muri supérieur no muri université je hose narahaciye nace mfata primaire ndakusanya na secondaire ncandura ijya 6 muri primaire nijya nimba ari 7 ni 6 bari 7 byose ukabihuza ukaja muri secondaire ugahuza byose ugaja muri byose ukabihuraguruza ugasanga uje muri Canada yewe shabana uko narize nivyo abantu batize byose bega tuzi ko kina mihuriro TV ariko urakina kandi urafise ni TV wawe cyangwa komedi uragira komedi iboneka yuko ari uri chano nje ndafise chano yiwanje muri ako yitwa Samba Famba bega umwanya wewe kuko nico kintu mutaratahura ngamo uraba mu Burundi ari bigisi mutaratahura ndajayo Burundi turacari nyafu ugasanga kubera uri mu ihuriro ukaza ukinira vyiwawe telke WCB ngiyi ihuza WCB ijya channel WCB WhatsApp niwe bahuza bose ariko bajya bari muri WhatsApp buri umuntu afite channel yiwiwe lava afite yiwiwe boss afite yiwiwe ni uko muri Bantu Boy yibahuza haje ni Bantu Boy ariko ugiye muri kiriko gibaye kiriko afite channel yiwiwe Visa afite yiwiwe na mu ihuriro iyi ni ihuriro apari ihuriro buri umuntu afite channel yiwe rero cyo kina barundi bataratahura aho menye niko na shooting ahandi ngo aravuye mu ihuriro ibi ni vyiwanje byo ahantu mbarizwa tu ariko sovuga ati nabivuye abarundi sasa kusudi waelewaje uno munsi bashobora kumara ngo na shooting nari kumwe n'abajojo nari kumwe n'abandi ngo Famba yavuye mu ihuriro no ihuriro ni label iguhagarikije apara ihuriro rero ufise ubundi buzo bwiwawe ukwiye gutwara imbere ni nkuko uvuze WCB ucungona mu damu ukabonamo mboso ukabonamo Rayvan uvuze ihuriro TV director ubonamo Famba ubonamo Jojo uvuze Bantu Boy director ubonamo Mfise uvuze Empire ubonamo Satbi nuko ariko Satbi nawe uvuze Empire afise channel yiwe Satbi turayizi donavuga urafise wambwiye yuko second kandipa ndafyo no gotora imodoka nkayigira accessoire byose ndafyo ayabi yuko imodoka byose bivuruganye nje nabi mekanisye ufise channel yawe ukora bihore TV bega umwanya yo kuja mu byo bintu byose ni hari gusanga kimwe cya populaye n'ikindi ugasanga birakugoye oya je ni bingora kuko buri kintu gifite umwanya wacu comedy cyangwa filme cyangwa saison dufise bisi du shooting niwo waje ngaha mu nyuri na kacagari uzoze umunsi tuko twashutinga akajagari kabakariga so ko muno munsi tutagwa shooting tudashootinze muno munsi vendredi munsi w'ibiganiro munsi mba aba journaliste bose baba bakina ibiganiro baba baza dukafana n'umwe kindi kiganiro muri wakalight so abari umunsi w'ibiganiro aba hari umunsi wo gushutinga nka land none ni wowe
nari shooting mari kuva mu gitondo gushika mu goro mardi mba ndi mu biganiro mercredi mba ndiko shooting amasezo jeudi mba nduhuze vendredi mba nduhuze samedi mba ndiko shooting comedy gusa dimanche mba ndi mu repetition ari misi bijya bagabo uno munsi mba ndi free unakonda shaka ariko undonde umunsi wa vendredi mba ndaho aba journalist gusa undonde uri umuntu nyido ariko ndonde umbwiye ati kama dusangira gacopa aho nchavuga ndagusange wambuka urabangu aho nchabanguka direct bego tuma tubara abantu byabisanga mego kero umuntu tukana uganyera ibintu nyinshi niyo character niyo character yanje nico kintu abantu badatahura kenshi je cy'abantu ndizobigisha muzoja ku murongo uzababwira kugira bimeze niho bazaza character ziratandukana ni nkuko ari abakomedi bo muri Tanzania ugasanga umukomedi character yiwe ni kuburegwa gusa yani inzoga ari undi mukomedi to kitale character yiwe ni ganja atangwe urumogi yakinye normal nibyo je character yanje niyo kuburindero kuvurugana gushwana ninye ndi serie nibyo usanga je nageze kina filme ndi serie ibi urumva yasere yo basi kutabisho ari character bampa ugasanga nibijanye no kumeze nuko nyene uvuze ati ngo Famba no mu boss ari muri biro avuga ati ngo wewe ndako natanga kazi yaje hajya ni ibintu bumva biri bizarre ko wese character yiwanje no ni baratahura barundi character z'umuntu usanga umuntu character yiwe niyo gusa naho ubo kwimvira uba uri kwandika film ukimvira naho ndahanditse umuntu hakina neza ni Famba bivanye no kuba yakeneye kuba bega niyo cyane yawe n'iki ntambani ndakugura natwe ska usanga ikiganiro bagishize ko ntikwaryoheye abantu cyangwa ntibakira ntikirabwe rwose nk'amapo y'ibindi n'ikihe kintu ubwira abafanzi bawe jewe kuri iyo channel yiwanje kwanza ni channel shirako amakomedi ngashirako na music inzankora ngashirako na behind the scene y'amashooting ndiko ndakora so si channel gite ngo bifise ikintu cha special gishigwa ko tunu ni channel biraho gusa hamwe umusanga kuba utacana mufite kandi shimira Imana ko ragenda ivuga ni channel atana nezi atanda yo gura ko kiraja muri twaka sikintu cyorosha simunda kupostinga go cyane jiza tukosa kotingana tukamcha ko ni Samba Famba wandise ngo Samba na vifuru utangura Samba ugakugiza Famba aramo mwayeja kuronda ngo nayibuze wayibuze kutukasanganize ngo Samba chakuza ni bindi YouTube winze gato ucuza so mugagira subscribe gusa nabindi basaba abanywanyi ba mayagwa TV isi nani biyanga amayarwa cyangwa namayagwa ni amayarwa cyo kinyarwanda amayarwa ni ibintu biyagwa turi mu mayarwa mu kanya turayaguruza ko dufyonda nibiheresha rega nje bakushize ko imbere ya kamera nje nabo bakumanya hano uko rije twabeshi je uraza Abagore Mfise niyo bavuga ko nzangabe karasenga abo jewe ari gihe imvura imeze nk'ishaka kugwa ncaze ma telefone kubera chazi itangura guhamagara telefone kubera ibe Famba inze Famba uri wera je n'ubikirere gihindutse gato ncaze ma telefone kugira ngo ntagire umwaza ntihagire uwundo nonewe nta numwe ubukenewe bazi nta numwe ubukenewe nabakenera ariko nyene nk'umufyonzi y'ibihere nk'umwatasi harageraho umunsi wa uburuhuko n'umunsi wo kugira repetition naco ubiza kazi niko kazi mwari ubisuruhutse naho akagira ubunta aho yo ntambyira wa nta mwanya mfise urabana ugira uvuge yuko atari umunsi rimwe akagira wemera ari umuntu ati we nawe ushaka ibyo kwanza tubiretse iyo twabihebye ibyo twabihebye reka tubireke ariko bakuma sinzi ko bakuma sinzi ko mabadabyemera ibyo kubura apfa kubyemera uko nyine cyangwa nawe tuvuga ati wowe sinakomera umugabo wiwe turaza kubivuga ikiganiro bivuga reka nje ndongo yimbwa
iyo mbwa wo cuma ni imbwa y'intozo nimba ari intozo. Famba reka tugushimire ko wabebwe gufatikanya natwe twemera gufata uno mwanya même si umwanya w'akaruhuko hagiye gusanga ufatwa n'ibindi uno mwanya w'amanitavu n'umunsi w'amanitavu gusa ariko urakoze cyane twitaba ukatishura kandi no kubibada twakwazuti tugushimire. Yesu agumigisha Allahu tabaraka wa taala awalinde Imana ibahe ibyo mushaka n'ibyo mugomba. Amen. Vugana. Gusa niba vuzina ryawe muvugana. Sayibuze. Nabivuze ni Cynthia. Sinaenda rizire. Amen kuzina rya data. Nabyo bisaba bitelefone teza. Ngiye ukubona. Bigana nibyo. Nusu kujya mutima mweranda kuzina ry'imwa ya data jamwa nijamwa ranga. Batangura ha canke batangura nga. Bavuye ngaha. Mwe bacha baja ngaha bakaja ngaha. Nyahaba. Kumutima. Kuzina rya mwana rya mutima. Kuzina ya data. Rya data. Angorindira. Kuzina rya data. Rya mwana rya mutima. Mweranda. Amen. Merci beaucoup. Tubashimira abakunzi ba Mayarwa TV n'abakunzi ba Samba Famba mu rusangi n'abakunzi ba Hero TV. Turabongera mu subscribe kuri channel zose zitatu gutangura kuri wanje ya Samba Famba tutangura kuri ya Mayarwa TV. Beje kora bikigira ndusura bawe hepfo gato ya harakantu kandi subscribe cyangwa sabone kansone n'ibintu bya rouge. Tugire sabone duejeje tuje tuva ngaho direct tuje kuri searching twandike Samba Famba naho tugire kujye nyine tuje tuva ngaho cyo kuri Hero TV ko nyine duejeje ngaho rero ni ucufata umwanzuro wenyine ushatse ucibandi kandi macano nyene mu Burundi ko supportingane ukandika cyane yose yo mu Burundi kagira subscribe kugira supportingane ariko sinde batumye mu bwiruko mubwire muri zo zitatu gusa twashimire akunze Abagore TV mwagumye mudukurikirana twari kumwe na Famba yababwiye aho muca hose kugira ngo mubandanye mudufasha mubandanye mudufasha gutera imbere. Tukeneye ibintu byanyu, tukeneye commentaire zanyu, turakeneye abasabone, amalike kugira ngo ngana partage kugira ngo bigume biduga bigume bishika kure abantu abarundi bari mu Burundi bari mu mahanga bamenye ibikorwa byacu. Murakoze cyane. Amen.